ngira nshishikare kukubarira iby'Imana yambariye no kwigisha abagira baduge mu ijuru. Hari ibintu bihanze abantu byitwa amoko. Imana yabinyigishije amezi 2 ndi mu nzu ntava mu nzu, iranyigisha ibintu 4 ibyo abantu bitana amoko yuko yoyo atamokizi. N'uturerero tw'abantu buno munsi basa n'intambwe 2 zabana n'inka 3 mu ishamba. N'abantu buno munsi basa n'intambwe 2 zabana n'inka 3 mu ishamba. Inka ya mbere yari gisisye, yari irabura kandi yarusha izindi zose yarazisumba zose. Iya kabiri yarakagajo yasa n'amaraso. Hanyuma kandi ya gatatu yarera yari gihororo. Hanyuma rero izo ntambwe 2 zigire inama yo kuzirya zishimikije urukoba rwazo, kuko imwe yose yatsukwayo. Hanyuma rero izo ntambwe zarimwo igisigo citwa gateranya, nkuko abantu no munsi bari mu igisigo citwa gateranya. Rero umunsi umwe zahamagaye ya yindi yirabura iziti, mbega uzi n'amakuru? Abahigi barababonye aho murisha, baberetswe n'urya mwene wanyu yera, mukaba mutavanye nawe murahaguye. Iyo rero icayihamagara ya yindi isa n'amaraso y'akagajo, turabize turapfuye kandi twishwe n'urya yera turi kumwe, ngo abahigi babonye iyo turi batweretswe nawe. Izo ntambwe 2 zimaze kubona za nka 2 ziragiye, zica zisimbira kuri ya yindi yera, zirayirya zirayiheza. Za ntambwe zigwa kuri ya yindi yera zirayirya. Haheze imisi mikeya zihamagara ya yindi yirabura ziti, uzi n'inkuru? Itaho n'ubu nyene tugira tukubwire, tugira tukuburire. Babahigi basubiye kubabona iyo muri, baberetswe n'urya mugenzawe kubera kwasa n'agahama. Ivyatsi arishije ko bisigara bisa n'amaraso. N'imbwa z'abahigi zababonye ziza zirarigata ayo maraso. Icihera ko iravuduka iriruka ngo ihunge. Za ntambwe zica zirengera, za ntambwe zirengera kuri ya yindi y'akagajo isa n'amaraso, zirayirgira hera. Haheze imisi mikeya za ntambwe zongera kuyihamagara ziti, ngo hano nayiti sinza, none mumbarira iki? Zitutaza, uza utaza turahura. Zirayirengera ko zirayirya, za nka 3 zose ziba ziraheze. Uko niko igisigo gateranya kiriko kirateranya kigenda mu isi yose giteranya iby'amoko. Rero Imana yanyigishije ibintu bishika 4. Icambere yanyeretse nuko twese abari mu isi turi urubyaro rwa Nowa. Itanguriro 9 ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 19 havuga ngo abahungu 3 Nowa yavyaye ni Hamu, ni Semu na Yafeti na Hamu. Nibo bakomotswe ko n'abakwisi yose inyuma y'umwuzure wahoneje byose. None rero ikibazo ni iki? Mbega Nowa yari mwamoko angahe? Ko abahungu 3 biwe aribo bakwiye isi yose, bavyaye abakwiye isi yose, ngo nta bandi bantu bari basigaye ku isi kiretse gusa abahungu ba Nowa 3 n'abagore 3 bakazana ba Nowa na Nowa n'umudamu wiwe, nibo barokotse muri ubwo bwato.
none isi yose uno munsi ko iriko iratukana ivy'amoko. None Nowa yari mwamoko angahe? Nico ni kibazo. Ikindi kigira kabiri, Yesu Kristo amaze kuza, abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Hanyuma rero ikibazo ni iki? Mbega Imana iravyara amoko? Ko abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, ko byanditswe mu gitabo ca Yohana igice ca mbere ku murongo wa 12 kugeza kuri 13 bivuga ngo Yesu amaze kuza ku isi, abamwakiriye bose yabaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nagomba mbarire ku barongozi b'ishengero ry'Imana, ibavuga ko ngo aragira ishengero ry'Imana iryo yaguze amaraso yayo. Ni mu byakozwe n'intumwa igice ca 20 ku murongo wa 28 na 39. Iyo umuntu avyaye abana uko bangana kose, ndashobora kuvuga ati uyu n'umuhutu, uyu n'umututsi, uyu n'umutwa. Eka ntibikunda, kuko nta muntu avyara amoko atatu mu nda yiwe. Rero ico gihe bakozi b'Imana, Imana yabariye abo bungere ngo babere maso iryo shengero, baragira ishengero ry'Imana yaguze amaraso yayo, ngo kuko hariho bamwe mazoza bavuga ibigoramye kugira ngo baronke ingene bakwegera abigishwa babo inyuma, abigishwa b'ishengero inyuma yabo. Uno munsi abantu benshi bariko baravuga ibigoramye kugira ngo baronke ingene bikwegera abantu inyuma yabo. Iyo umuntu agiye gutanguza irindi dini, asabota cagenda negura iryo yahoramwo kugira ngo abantu bamukurikire, ati jewe nzobakorera ibi, jewe nzobakorera ibi, jewe nzobakorera ibi, jewe nzobagirira ibi. Rero ico Mana yanyigishije rero nuko umuntu atavyara amoko. Ab'Imana yahamagaye bose yabaye ububasha bwo gucika abana bayo. Ica gatatu Imana yanyeretse nuko twese abavyawe n'Imana bakabatirizwa muri mpwemu yera, turi umubiri wa Kristo, turi umubiri wa Yesu Kristo. Ni igice ca Yohana igice ca 19 ku murongo wa 23 kwezi 24. Havuga ku vy'impuzu ya Yesu Kristo abasoda bapfindiye. Impuzu yero irashobora kuba ifise amabara menshi, ari iryirabura, iryera, iry'agahama canke ivy'akatsi gatoto. Uwovuga ati reka nkuremwo iryirabura hanyuma iheze ibe nziza, iyo mpuzu yoca yononekara. Kurikuramwo yoshobora kubikuramwo, mugabo ndashobora kurisubizamwo kuko wewe atari imashini yarishizemwo. Uko niko bizotera akaga umuntu akuru wundi mw'ishengero amuhoye ubwoko. Uko niko umuntu azobona akaga akuru wundi mw'ishengero amuhoye ubwoko. Cane cane no munsi hari ingorane ku bavyeyi bari mw'ishengero, umwana akabengukana n'uwundi, hanyuma rero akaca avuga abo bavyeyi ngo mbega uwo mukazana ndonse ni mwene nde, avuka kwande, aho si muri babandi batumaze. Mbega uwo mukwe ndonse ni mwene nde, avuka kwande, mbega si muri babandi batumaze. Yewe abo bantu bazobona ibara, kandi bariho kabisa. Ngurya n'umututsi, urya n'umuhutu, urya n'umutwa, urya n'umuzungu. Cane cane mu rwaruka rw'iki gihe ruriko rurabengukana. Rero abavyeyi babo niho baca bavuga ayo majambo mpejeje kuvuga ngo urya n'umututsi, urya n'umuhutu, urya n'umutwa, urya n'umuzungu. Bituma abo bana baca basubira inyuma mu vy'impwemu, kuko atajanye wa wundi mwumva ku mutima wewe warashimye. Rero kugira ngo abo bavyeyi basubire kuzana uwo mwana ku rutonde rw'agakiza yarageze ko ntazobishobora, kubera wa wundi yari yarashimye tatawe yaronse,
atazomubona canke uwo bamaze kubakana bizomugora kumuhindura musha ngo ahuze inama n'umugabo wiwe. Ikigira kane nabonye, ikigira kane neretswe, nuko twese abari mu isi turi ishurwe ry'Imana. Murumva ko ari Itanguriro igice ca 20, igice ca mbere ku murongo wa 26 n'28, ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, ase n'Imana, ase na Yesu, ase na Mpwemu Yera. Rero Imana iyo iriko iritegereza abantu bose bari mu isi, ibona abirabure, abagufi, abarebare, abirabura, abanini banini n'abato bato, bose ibabona ko ari ishusho yayo. Abo bose Imana ibabona ko ari ishusho yayo. Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho yayo niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri, umugabo n'umugore. Akarorero rero n'amashurwe dushariza mu mazu yacu ku munsi mukuru, mu guhamba kwacu uwo tujaye guhamba. Usanga rero ishurwe kugira ngo ribe ryiza rifise rifise amarangi canke amabara adasa. Hariho maremare, hariho magufi, hariho ayirabura, hariho ayera, hariho asa n'agahama, hariho ayasa n'umuhondo. Uriko uranyumva nshuti yanje? Hanyuma rero ayasa n'akatsi kabisi, ayirabura, ayasa n'umuhondo ariyo jone. Kubaha Imana kwacu, umuremure, umugufi, bose nishurwe ry'Imana. Iyo Imana yitegereje umugufi ibona ko ari ishurwe ryayo. Iyo Imana yitegereje umuremure ibona ko ari ishurwe ryayo. Kandi ishurwe rigufiya nta bubasha rifise bwo kwiduza ngo rirehe na ririya rirerire. Na ririya rirerire nta bubasha rifise bwo kwimanura ngo ribe rigufiya. Aho uwo yakoze iryo shurwe yarigejeje niho riguma. Ikireho Imana yahaye umuntu niho kiguma. Abavyeyi bavyara nta numwe avuga ati ejo nzovyara muremure, uwundi mwaka nzovyare mugufiya. Ika uko Imana irehesheje uwo mwana niko azareha. Uriko uranyumva mwene data? Hanyuma rero abavyeyi mube maso, muriko murasambura ishengero ry'Imana. Abavyeyi mube maso, muriko murasambura ishengero n'igikorwa c'Imana mutubatse, n'igikorwa c'Imana ubwayo. Twomenya cane icaha c'ubwoko cinjiye mu ishengero. Ni Umusiguzi igice ca 10 ku murongo wa 11, n'akarorero ka Yosuwa igice ca 10 ku murongo wa 12 na 14. Ubwoko buri mu bikoko. Muriko mwanyu, ubwoko buri muri koko, kuko akarorero inka ntivyara intama, kandi intama ntishobora kuvyara intungwa. Nuko nguko umugufi adashobora kwinjira mu muremure ngo yigire mugufiya, n'umuremure ntashobora kwinjira mu mugufi ngo yigire mugufiya. Ijambo ryo kugota. Abakristo baja ku ruhimbi rw'umwami barafise ububasha bwo kugota ibiri mu mitima y'abantu canke kubifata mbiri. Ni igice ca 2 c'Abikorinto
igice ca gatatu ku murongo wa gatatu kugeza ku murongo wa gatanu, n'igitabo c'ingoma, igitabo ca kabiri c'ingoma igice ca 20 ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 23, na Luka 10 ku murongo wa 10 kugeza kuri 19. N'aya majambo rero yuko dushobora kugota ko biri mu mitima y'abantu tukabifata mbiri kugira ngo ntivyishobore kongera konona ishengero. Bakristo bakobwa bafasoni, muriko muranyumva kuri iri jambo ryo mwishengero, uhereye none ndakwinginze ntuzusubire kuvuga ngo urya mukazana n'umunaka, urya n'umunaka, urya n'umunaka, ngo ntazongereraho. Ego mu misore muriko murabengukana, mbava ndabibabwira ingene muzokwihanganira abavyeyi bameze batyo kugira ngo ntimuve kwibanga Imana yabatiye. Imana nibahezagire. Mana yo mwijuru, nubu nongeye gusengera aba bantu bashishikara kumva ya majambo y'ubugingo mw'izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka ari buryo bw'Imana. Ubashoboze Mwami, ego mabavyeyi bari mw'ishengero kutongera kuvugana ivy'amoko, gusambura umugeni wawe, gusambura umubiri wa Kristo, gusambura ishengero ryawe. Mwami Imana nyene amahoro, kuko ntibazoshobora kongera kuryegeranya nibarisambura, ahubwo boca baja mu muriro udahera. Ndasavye rero Mana, aba bagore n'abakobwa, aba bapfasoni, abashinga ntahe bemere kugota ijambo ryawe, kugota byose babigushikirize, ivyimvirwa mu mitima y'abantu byose babigushikirize. Mana urakoze ko bavyumvise, uzubashoboze kubishitsa mu izina rya Yesu Mwami. Amen.